murahawe ikaze kuri Fondation Bonne Action mugira neza aho dufise sale nziza kandi ifise ekran rimwe ubuhinga bwa none. Kuri ekran turabona yuko dushobora gukora inama meme abari ngaha muri no sale meme à distance. Ibyo benshi bakunda kwita ku Zoom canke Google Meeting turashobora kuzikorera ngaha. Iyi ekran yacu irimwo intelligence artificielle kuburyo bwaho dushobora gukora inama aho buri hose. Iyi ekran yacu urashobora kugira commentaire mu gihe uri kura projecta, mu gihe uri kura projecta muri mu nama urashobora kugira ama commentaire, urashobora kugira ama commentaire ukerekana bivaye n'ibyo uriko kurigisha. Ikindi naco nuko iyi ekran yacu iri incorporemo scanner, ugomba guskana document yawe, ushobora gushira document yawe ngaha ugaskana hanyuma isterija swat muri ekran yawe canke kuri flash canke mu machine wacometseko. Hanyuma iyi ekran yacu ushobora gukoresha amakable ngaha anye canke ugakoresha wifi. Hari application icushira machine yawe ica yikonectana nino ekran yacu. Hanyuma ikindi naco nuko isanzwe iriko kamera kuburyo bwaho mushobora gukora video conference n'abari ngaha canke n'abari mu kindi gihugu mu gihe mwamuriko murakora inama. Rero murahawe kazi hano mu Kibimba gukora inama, kandi hasanzwe hari na restaurant nziza ngaha impande yaho muva mu nama uhita murafungura. Thank you. Ikibazo kiracitse tabuka David. Salamu alaikum, tubaneze neza. Kamenyesha ko ndabarenze muri no minsi. Ibayita bauxite. Iyi bauxite. Yego. Havamo aluminium. Aluminium ivanga. Umusozi hose turimo muri make Kibimba hose. Bauxite. Igihugu cyacu ni cyiza bro. Umbe iki gihugu ahantu hose usanze amazi urayanywa. Ahantu hose usanze amazi utera wanyoye. Nta n'imiti ubanza gushiramo. Nta tushiramwo. Bana nko ngaha inzu umurima. Usanga inzu amashugwe yayo ari mirima. Bitoki ibiharage amikubi. Yego. Ibiharage. Ndabonye ibiraya. 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 Urumva hamwe n'igihugu ngaha inza ntashobora kuyimenya. Nzara bafise. Tuzo tumva gute? Araryoshe cyane gose. Sawa chef. Iyi ni barrage. Sa? Ngwego ngwe amatara. Iyi barrage produce umuriro ungana gute? 300. Iyi produce 300 kW. 300 kW. Na ka barrage nyene kamateka. Iyi transformateur amazi, iyi ni chute. Agacaba n'ama transforma n'ama alternateur. Tugira sport twongera tubereka no Burundi. Hajepfo hariho aga centrale électrique ka produce 300 kW niko nabiberetse. Murabona uruni ruga ruzi hajya niho barugomerera. Ndashibohereko. Fa. Ni content. Tukwana Semavumba changakugenda. Urabona ko je nawe ni ibyago. Byabaye kabisa. Tama banyakuba. Bazana banyakuba. Kabaye. Sha morale. Niko namushimi wabo. Ko tanonora imisi. Weshimiwa. Mezerezero. Niko safi kabisa. Akantu mwiyumviriye niko. Wana kajewe. Hagati mu bene gihugu. Je nanguye kuba intamba myimbona kazozera abi. Iyi ni intamba myi. Rera. Urumva injya zabaye nyinshi. Tatuzijya nabi. Nico gituma. Ntegereza rero gusangira. Yo gufungura neza. Yego. Nimyimenyerezo. Nukurenza urugero ni gufungura nabi urabi. Nabi cyane. Kandi wowe urabironka byinshi bitse. Byinshi gose. Nawe yakira gasiporo. Yego. Tambaramba. Urabona umuvyeyi wacu ari muri siporo. Kwari ibintu bimeze neza cyane. Bene wacu. Byabaye. Bosi wanje. Umeze neza. Wenda kwemera cyane. Warampaye amahera ndabaho. So. Ubu ni siporo rero. Yego pa. Utugeze habi. Akubyina.
aguje. Uyu ni Mr. 5 na Simbizi wa Semavumba. Tuko tunapambana. Imisozi myiza. Morale. Sawa, morale. Imisozi myiza y'Uburundi. Ubu rero mubiri wanje ucuhema neza. Uno munsi nambaye tennis de sport. Wadutambuke tunorira imitsi. Bakunzi ba Simbizi uko mubibora andi muri sport. Ndi muri sport na mama Burundi. Rero reka ndabereke ubwiza bw'Uburundi. Sivyo murabona? Naraberetse Bujumbura aho tuberwa sport. Murabona yuko hose bijukira kurima. Ikintu cya mbere nta murima ubu ntasi y'Uburundi usanga itarimye. Murabona nka harimo ikawa. Murabona ibiti by'ikawa. Iyi ni ikawa. Iboni. Iyi ni ikawa. Muri mugambi wo kurondera ivyunguka. Murabona kandi murabona kwiriko izo ntabwo ari insoro. Iyi ni ikawa itegwa ngaha ni mu kibemba. Aturi mu kibemba. So Raba amateke murabona yuko harimo n'ibigori hariya. Harimo imyumbati n'ibigori. Byose murabona yuko ari bya bitegwa mbumbarugo. En fait ubu abene igihugu mu Burundi babeshwaho n'ibitegwa mbumbarugo. Babifite ibitegwa bafungura muhira. Iyo rero bimbuye byinshi ntihajya muca mubona. Murabona ko maze imisi ndabereka mu masoko. Murabona neza yuko amasoko abayuzuye mw'injya. Izo njya ntahandi ziva. Arabari. Bari kukiva hariya murabona ko bariko barakubita isuka. Murabibona? So bajya ibyo baba bimbuye barabika ibyo bafungura hama ibindi nabyo baca babishora. Ego urumva neza yuko rero ubabene igihugu baramaze gutahura umugambi wo guhangana n'inzara. Hajya umwansi w'inzara yaramaze kuba maîtrise. Umuntu wose urafise ibyo ufungura baca basigara basatira rero n'amafaranga rero imifuko yabo ironka ivyunguka. Imifuko ironka ivyunguka. C'est bon, komera. Vire ngoma ndababwira nti. Ibi nibi. Ko bita musculation. No kwiyumvira siporo ni ikintu kizima cyane. Ngabo urahwera. N'amatavyo yarumenyereye. Babatije indondo twikoreye amasanduku y'amasasi. Mugabo ubu nawe wakwanye Simbizi. Natwe twaribuka dogo. Jewe nahora ngenda nikoreye amasanduku. Mugabo ubu none sumwitegereje n'amahoro n'umutekano. N'amaspaghetti n'ifiriti. Reka rero ndabikamure. Nzoshike muri 2040 ndi strong. Yo. Bandanya. Aha rero mubona murabona aha ni ku ishuri. École socle du savoir. Ini ishuri socle. Socle du savoir.
Gezeho content. Araso. Salama. Salama. Kiato kinachiti. Krataita. Tayera boyeko. Safi sana. Safi. Haina mateka. Nakoze siporo gushikana kiato. Utabuka. David. Ubwana buradukwega. Iyi muvuduko kanje ni bashaka. Umuvuduko? Uri umusirikare. Twora zo tukaba turi civilian. Umuvuduko niyo ngomba. Mbo. Nigushuta. Kandi kirato nakibonye kuva kare kuyava gishondoka. Umba jana siporo na orangira. Ne handi kirato kiba kimaze imyaka myinshi kiri ngaho. Super zitajyamwe tari mu nyuzi yo kwa siporo. Yo buyi wayi rero nagitse. Mugabo rero murabona rero ahantu turiko turaje two turagira sport. Banaze hose haba harimye. Hararimye. Ega matirisa ko sitirisa ko. Turukira he. Aturachaje. Ana abanyeshuri bo kuri Socle du Savoir. Banaze ko nabone babareresha kugira imyimenyerezo. Ana boss. Twadanye bashitse. Tugende. Hado gymnastique. Guma kumurongo. Shikama hari ibibuye. Guma kumurongo. Bon. Bravo. Ibirato byavuye ko nita. So. Urabona. Agahengwe. Bruce. Ya. Mezenet. Ça va. Le sport, c'est la santé, comme dit la première dame du Burundi, son excellence NDAYISHIMIYE Angeline. Ah ouais? Faites du sport, c'est la base de tout, parce que c'est la santé. C'est la santé. Moi j'y vais. Faire du sport, c'est la santé. Et aussi, ça peut être... Bon, c'est la seule option d'être résistant. Parce qu'avec la bonne santé, tu élimines les binourés, les graisses. Ego boss. Chef yaba ikora ko nikirato cyamaze kwi. Cyo bita sport murayibona. Murabona tugenda duca. Uburundi ni bwiza kabisa. Murabona aho tugenda duca. Asi amabuye y'ubutare.
aho usanga harimo feri. Ariko kubw'Imana turaca. Salamu alaikum kubanizimi. Ndabamenyesha ko Itaro zavuye. Salamu Tuyifuza ki? Ariko ahani. Mwabonye abana bo mu mbona kazoza kugira Okay. Ibi none. Yes. Nacho mutakoze munangize ariko kubw'Imana ndacahagaze. Salamu alaikum tubaneze neza kamenyesha ko ndabarenze muri no minsi. Salamu alaikum turifuza yuko subiri. Salamu alaikum. mwakuze yuko nasongera kure. Ahani none ahani. Salamu alaikum kubandeze neza. Salamu. Mwumvise ngene iririmbwa ni salamu alaikum kubandeze neza. Wakumvise ako kana? Salamu alaikum kubandeze neza bisigura yuko abana bafise ko kubanteze iki? imisi. None aturi nihe? Nihe. Salamu alaikum kubandeze neza ndabamenyesha ko ndabarenze muri no minsi. Salamu alaikum kubandeze neza. Salamu alaikum mwakuze yuko nasongera kure. Ahani. Ibayita Bauxite. iyi bauxite. Ego. Havamo aluminium. Aluminium ivanga. Umusozi hose turimo. Muri make kibimba hose. Ni bauxite. Kibimba hose nukuri kwima. Mba adonyora ku butare nga. Nasha ku butare n'amafaranga atera ubwo. Urabona ahamunyura ku butare. Ubu bwose n'ubutare bwitwa bauxite. Ubu mubona nga. Ubu n'ubutare bwitwa bauxite aluminium ivanga. Murabona ubu n'ubutare. Aha turiko turatembera ku butare ama bauxite. Ubu bagita ngo bauxite. Muraneza yuko abana baba baryohewe bariko bakora na siporo n'umuvyeyi. Mwana kwa ibintu biryoshye cyane. Mwana kwa ibintu biryoshye cyane. Kabiki. Ikirato cyawe cyavuye ku itaro. Yacomotse. Ego. Ndaha. Chombo jikirato n'itaro yacitse he. Wayitaye he? Yacomotse. So. Murabona yuko ngaha aha turi muri sport. Ego papa. Mwana musu urimo? Rero twagiye na sport n'abana biga kuri Socle du Savoir
turi kumwe n'umuvyeyi wacu mama Burundi. Nama ndababwira murabona turiko turaca kweti, urabona ubwiza bw'u Burundi. Aha nihe? Aha turi mu kibimba. Baneza yuko sport ari kintu normal. Nagusaza. Ego. Ego, kirazira kabisa. Nkaya amazi aranyobwa. Amazi barayanwa. Aya mazi barayanwa, amazi ni sawa. Ego aravura inzoka. Ego. Nani inzoka atera mbere. Ni meza cyane. Ego. Aya mazi niyo. Ari nyuma. Igihugu cyacu ni cyiza bro. Umbe iki gihugu ahantu hose usanze amazi urayanywa. Ahantu hose usanze amazi utera wanyoye. Nta n'imiti ubanza gushiramwo. Nta miti ushiramwo nyoye. Ikintu cya mbere kimpimbara muri bino bikorwa ni nge tugenda dusanga abarundi bijukira uburimi kabisa. Uri kuraraba ibigori bireze, byera ibitoki, ibiharage, imyumbati. Ego. Eka ni horaba jembo nasha namarame kabisa. Namarame kabisa. Ufite usanga abantu bindi batabura imbumbarugo. Oya imbumbarugo zigumamo. Nanzara. Bana ho ngaha inzu umurima. Usanga inzu amashugwe yayo ari mirima. Bitoki ibiharage amikubi. Yego. Ibiharage. Ndabonye ibiraya. 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 Urumva hamwe n'gihugu ngaha inza nashobora kuyimenya. Nanzara bafise. Nanzara kabisa. Urumva rero bazababwira ngo abarundi barakenye. Munashaka gukena visi ibyaje. Na wewe ukena ufise ibyurya. Mana yaje. Je nka muri sport. Oya bazavuga ibi ni biraya. Kandi nk'ibi biraya abisoroma shayirira. Soroma caje guteka. Namambwira abantu ukeneye kumenya ubutunzi bw'abarundi nufata ibyo bafungura ubishire ubihe valeur. Nta n'amateke. Ayo n'amateke. Teke. Ino ruhamera byose. Ino nta nakimwe mbona kitahari. Nikawa nayibonye. Nikawa ziriho. Okay. Amavuka. Meze neza no. Ndiko ndaraba je iyo ndi muri sport. Ikintu nama mbona ni izinjya. Zimbutse ni sawa. Urabona abashabaca. Mama manukire hanje. Nahuye n'ibyago je bikirato kiracomoka. Pole. Zara no gukora. Uyu n'umufizicien. Na cyane. Yego. Urabona yuko abarundi bijukiye kurima. Na hose namenga ni mu biti hari mirima gusa. Ni mirima gusa. Akabona ko ari ibintu bya bien sana. Ni safi sana. Uzi ko nasanze ahantu hose tugenda dusanga tuko turahonyora ubutari. Aho haruguru ntiyabibonye. Amabuye watana mu engineer minye ngaho oye usanga hariyo imari komeye. Babimbwiye hari ubutare bambwiye ntwana ibi byose. Ntwana. Ubu rwo ne butare. Ni site bimba. N'amabuye yo kubaka n'ubutare. Amabuye yo kubaka n'ubutare gushira mu mapave. Mugabo surtout hari ubutare nabonye ngabo buvamo aluminium. Haya ruguru. Ni buto ko turashaka. Tubuhonyora ko man. Mu minsi mike bakunza kaba ko hari buri. Ibintu bimeze neza cyane. Pima. Sport niyo. Sana. Umugambi niyo. Gusa. Ibintu bajanga mu bya visit Burundi nibazi yo bakuye kuja ifo kuza baregera. Oya niyo mpamvu je nikorera vlog ndabereke. Babone hari abantu bashagira ubunoho. Je ndabatera uburoho vraiment. Mushike murondere Simbizi abereke hariho. Semavumba. Urabona iyo bari hari aruguru. N'abantu banigene hasa neza. Ngaya ikiryoshe rero nuko turiko turagendana na première dame. Nk'abantu babonye haca bwati we Simbi hajya ahantu wari nihe ngo ndakujane twiruke. Bane ya misozi ngene isa neza we. Ega nta bindi bintu bituma umuntu aramba. Ubona gusa ahantu hasa neza gusa nta n'inzigo wogira.
Nukuri kw'Imana. Ndabona hariya. Nukuri kw'Imana. Ndamabuye je ndahwera. Ikirato cyavuye ku itaro. Oya anataririko. Ndabivye taro niniya. Bene wacu nukuri kw'Imana. Murabona ubu kwa ubutari. Murabona ya mabuye. Murabona nk'iribuye. Murabona nk'iribuye. Murabona yuko ari buye ry'amateka. So Kiana no basi no nyimitoto basi nkiboherako bana imfite itaro igerini yavuyemo ico so amazi ngaha kandi amazi usanga abantu bayanye oya gusa woyagira neza ngaho ava mu misozi none ari top tuzoshika burimbo ryari Mbona kwa arimo baha nyamwowe sa wabonye amazi nyene yise mazi meza bwo mwoye ntacuba kandi nkoravura n'inzoka namwe hari ameko bebahita amazi yabahihariya ari urukama yabami naye yandi sasa rugute bon murabona hano hana ingene hasa neza vraiment murabona Uburundi tubatembereza Uburundi kuri Bujumbura ntaka kubona Uburundi abatembereza Uburundi ndabatembereza Uburundi ndabobereka neza nubwo bita Uburundi bo murabona rero aha turi Franik ni gute meze neza Tuko tuzi tumva gute araryoshe cyane gose Para araryoshe gose ukunyutsa ucumanza Ufise urabona ari mubona turi ni barrage iyi ni barrage sabos iyi ni barrage sawa chef iyi ni barrage sa ngwego ngo yamatara ninda no yagisha none kuri no barrage safi Okay. Il barrage produit umuriro ungana gute? 300? Il produit 300 kW. Ah, 300 kW. Isha yalimenta ukuvuga yalimenta izo za Kibimba n'Igitega urumva biri interconnect birafatanye. Aya Gitega iraronka hano ngaha nyene fresh. No mu za Kibimba nyene kubera bifatanye. Urahurirana. Ni barrage iva ku ruzi uru bagita Kaniga. Safi sana. Merci beaucoup. Okay. Miyajari. Iyi. Miyajari ishinzwe ubibaye. Kuvuga araciye menga ni 2018. Safi. Yemo bari habaye. Ni barrage iyo kuva 2011 il produisait 300 kW et na kabarage nyene kamateka
Ini transformateur. Dushahe. Murabona oh hari umuntu ini barrage hajya burya amazi azanana ngaha amazi iyi ni chute agacaba n'ama transforma n'ama alternateur ubu ngaha tuba turi muri siporo aha harimo amazi afite presiyo nini cyane gose niyo achazungurusa ama sa tupande watambeze ngo pita up murabona iyi ni chute aya mazi azafise presiyo nini cyane agachazungurusa ama alternateur hamanya ama alternateur agacha produiza umuyaga nkuba aha ino kano ga central ga produiza 3 kW karalimenta ngaha mu kibimba ni Gitega murumva nyene ko ari ibintu by'amateka ni ibintu byiza cyane kuri nyashute urabona aho bazana ni hari hepfo ini sport bamwita Clovis nta kibazo na kimwe bayifitiye ufise ikibazo ni je kirato cyavuye kwitaro urabona ini sport urabona ya shoot ini sport murabona amazi aya ni amazi y'abagomeye iyi ni barrage ariho meya nk'ubu nk'uyu mubona rero hanaduga imisozi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane nari naduze imisozi kwa gatatu plutôt none munsi kandi murabona yuko subiye kudu haje hari Bujumbura hambere ubu mwana ko ahandi ni mu kibimba ko turagitize tugira sport twongera tubereka no Burundi ruga ruzi mubona ruga ruzi gutwa gute Kaniga bona gutwa Kaniga hajyepfo hariho aga centrale électrique ka produiza 300 kW niko nabiberetse murabona uruni ruga ruzi hajya niho barugomerera murabona amazi agomererwa hajyepfo iyo amazi agacamanuka agashari hepfo muri turbine nahashye nahaberetse rero ngaha ibi bintu umuntu aba arimwo si sport gusa mugabo no kugenda mudekuvra Uburundi nk'iyi centrale iproduiza no muyaga nkuba Ngaya Kaniga nayo narinzi nayo narinzi mugabo murabona yuko mpejeje kuyibereka yego mugabo hamwe ni Karashishi umuntu agenda abona Uburundi abona amakwe umuntu abatazi kagenda dekuva utuntu dutandukanye akabona ingene abene igihugu babayeho bwa butare batubwira bariko barimba twaciye ahantu tubona aho bariko barimba ubutare
umva ko ari ibintu byiza cyane. Aya ni amahotansiyo, yerekana amahotansiyo ava kuri rya ntuzenye kajya hajya. Urabona aya ni amahotansiyo. Aha aya niyo aza kwarimanta mu kibimba, hariho n'ayandi aca yarimanta igitega. Murabona ko no ngaha urabona ko nk'iyote zifisiyo irinyi ifisiye ibigiye n'irinyi bifisiye ibigiye. Mura rero ko Uburundi tugumye muri ivyo bisagara tutagiye dufata umwanya tuza gutembera, hari ibintu byinshi tutabona. Niyo mpamvu rero vyiza igihugu cyose kirimo amahoro n'umutekano, igihugu cyose ni nyabagendwa. Hari abantu boce bavuga ngo none ngo simbi ngo ahantu uriko tubona hari ivyatsi bitaribwa. Reka ndabereke n'ivyatsi biribwa aho biri. Murabona ibi ni vya vyatsi biribwa. Murabona ko abene igihugu bari mu kazi. Mubona no myumbati inge nisa. Mubona n'ibigori. Bana yuko ibintu biba bimeze neza cyane. Reka tubandanye ni Karashishi. Sa byari sawa mugabe kino kirato nco kinkambane. Basigana kimwe. Banda kwaye ko jende mu komando. Tugomba tugikore bakibona. Miyotaro. Miyotaro ndakwere. Aho wakisinishirije. So Miyotaro ndakwere ko jewe imyaka nabaye nikorera amasasu. Uko duhagaze ntusura kuduka. Oya. Turabona ko nawe n'ibyabaga mu byi. Bo. Sanda kwereke. Komanda kibohe. ucibohere. Ndacibohereko. Fara. Ni content. Tukwana iki ntiwagishisha mu. Ndagicisha munsi nyene. Ariko yabo ko nturegera irasa. Ntizicike ntatse. Yes. Prasa. Urazi Semavumba. Hari ibindi bintu bidasaba inguvu. Bisaba. Ariko Semavumba nawe turagura ibirato. Ingozi zikome. Kirato. Kandi je narakubwiye ushishamo umuntu uze umuhingo. Cyangwa ugugwihotse. Aho uri kugira gute? Para manza bagirisha matisi ndabizi. Yakashaka kuba kibaza. Tayari urahejeje? Habire bine. Nawe ubuhanye injiko. Semivumba cengatugenda. Urabona ko je nawe n'ibyago. Byabaye. Ariko rero byose birashoboka. Komera. Namba. Kubanga ingata mu kirenge. Cyaro. Ubanga ingata mu kirenge rero. Cyah. Agakura mvuga kanyenga ntakabonye. Ravyo, wadadisi. Mashaka indi nasho. Ejo kindi. Chaenda kibohera imbere. Reka turakigira nito. Twagiye tuende kwanza niki. Ta. Sawa. Ngabo. Bo. Mwabonye rero iyi ni remena nyankozi kwanza kugira banze nduhuke ibisigaye nza ko bimenyera imbere.
Salam. Nili ni sawa? Habashi. Voilà. Murabona rero siporo yatanguye. Ini siporo. Yabaye siporo hajya inyuma umubyeyi wacu ari kumwe n'abene gihugu aba bariko baragira kwinonora imitsi nta ukumiriwe n'abarundi bose muri rusangi bavyiyumvamwo baraza bagakorana imyimenyerezo na Nyenicubahiro. Turatura nyene dufate cyangwa makayira marabazi bashaka gufata inkuru bonyene bafite umutima mubi. Yego kwegera inyuma Go bifata gute rero uko mwahejeje kubibona wa mugambi wo kwinonora imitsi ubandanye. Iminsi iza mwabonye ko nanje ngiye kuba umujama wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Ejo azosanga tuko turasimba umugozi n'abana twese abajama duce tugenda tujaye nawe mu bikorwa by'iterambere kugira tuzoshike kumbona kazoza igihugu cyacu cy'Uburundi. Tuzakiri kumwe n'aba bajama ba president nanje nyumva umujama hiwe namwe mube abajama biwe duce twibera abajama umujama w'ugwaruka duce tumushikira. Nta kindi rero cyatumye umunsi dukorana tukaba dutumiriye mwebwe mwese twakoranye abo umwanya uzokundira kandevu imuyinga kuwa kabiri aho bizoshobokera ariko kubera ari umunsi w'akazi tuzoca dukorera imuyinga muri siporo. Mwabyumvise? Yego murakoze cyane rero mwanyiheze gito.
atari umuntu akitswe n'amagara siporo iherera aho yatanguriye. Ibirato byahereye mu ishyamba mama.